Kazoza FM. Be your own boss. Bakunzi ba Kazoza FM ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro mvura murazi ko kiba buri wa gatatu igihe cy'isaha 4:05 murazi kandi yuko twama tuganira ku ngwara zitandukanye tukaronkera umuco ku bintu byinshi tutaba tuzi. Uyu munsi rero tuza kuganira kuri kanseri ifatira mwibere kandi ikiganiro murazi ko mugishikirizwa na Lorita Fleur Citegetse na muganga Claire Umuhoza ndabaha ikaze. Mwaramutse neza. Uno munsi muri iki kiganiro twivuje kubera uku ukwezi kw'icumi ari ukwezi kwahariwe ingwara y'ibere cyane cyane ibivyimba byo muyere. Uno munsi rero ikiganiro gitangura uku kwezi tuza kuvuga kuri iyo ngwara n'ukwezi tuzogerageza muri uku kwezi kose kuza turakivuga ko cyane kubera ko ukwezi kwa gitugutu n'ukwezi kwahariwe guhimiriza kubijanye n'iyo ngwara y'ibivyimba byo mwibere, guhimiriza no gushigikira cyane cyane abagwayi bayo n'abariko barayigwanya. Tukaba rero kuno munsi turi kumwe n'abatumire yego abaganga bari mwishira hamwe uzima. Ndabaha ikaze ndi kumwe na muganga Tania Ineza Gahama ndakuha ikaze. Murakoze. Ndaha ikaze kandi na muganga Paciso Irambona. Yego murakoze cyane. Namwe bwe mwese rero ndongeye kuba ikaze mukanyisase turaja medonido ry'ikiganiro cyacu. Nkuko narimejeje kubabwira uyu munsi tuza kuganira kuri kanseri ifatira mwibere. Mbega baganga batumire bacu ko uyu munsi twavuze yuko tuzaganira kuri kanseri y'ibere ngo ducira ku mayange mugacira no ku mayanga bariko baratwumviriza mbega ibere rigizwe niki ibere rifise akamaro akahe? Ibere ni kimwe mu bihimba umuntu afise, igihimba kiri mu bikiriza. Ico gihimba yaba abagabo canke abakenyezi bose baragifise, ariko itandukanirizo nuko ku mwana w'umukobwa iyo ari karakura amabere araba maniniya. Igituma aba maniniya nuko igikorwa ca mbere c'amabere ari konsa umwana. Ibere ni ico gihimba categuye ngo iyo umukenyezi yibarutse ashobore konsa umwana nk'uko tubizi umwana ategerezwa konka kuva kiri muto gushika ku myaka 2. Rero ico gihimba kiraheza kikaba kininiya kuva umukobwa atanguye gukura hama uyu mugore aciye kigaheza kikagabanuka. Rero ico gihimba nico gikorwa ca mbere kiba gifise, ariko akaba ari igihimba nk'uko umuntu ashobora kuba afise ukuboko, nk'uko ashobora kuba afise ukuguru kigwara izindi ngwara zitandukanye harimo kanseri. Muratubwiye akamaro kacu mbega none rigizwe niki? Ibere igizwe n'ibihimba bitandukanye. Icambere nico nudusaho tujanwa amaberebere twita ama glande mammaire. Utwo dusaho rero tuba twitekeye ari twinshi mwibere tukagenda turaba tunini ya canke dutoye bivanye n'igihe umukenyezi arimwo haba mu gihe ari mu maraso canke igihe yibungende canke ari karonsa tugenda turahindura uko tungana canke tukagabanuka. Ihambavu y'utwo dusaho hariho ibintu twovuga nkuko hariho twovuga nk'amatisu ishigikira, hariho ibindi bihimba bishigikira utwo dusaho no kuvuga nk'ibinure magrese canke uwundi mubiri ariko bakunda kwita ngo tissu conjonctif hamwe n'imitsi rero itwara amaraso. Ibyo byose kaba bisheje ubushikira twa dusaho. Ibyo nivyo bihimba bigize ibere. Ikino kongera nuko ibere si aha tubona gusa, yamara ibere rirashika nino mu kwaha rigashika nino mu mbavu rikaguka ligakwira hose. Ibyo ni ngombwa ngo abantu babimenye kuko iyo umuntu agoye kanseri y'ibere irashobora no gushika yaba musi y'ukwaha canke musi y'izosi. Musi y'izosi hose irahakwira. Ego murakoze muratubwiye ibintu bikenewe abantu benshi batari biteze. None tuvuze kanseri ifatira mwibere twumve kari ingwara imeze gute? Twumve kanseri yo nyine ubwayo twumve kari iki? Hama twumvise kanseri ifatira mwibere dutahura iki? Ego ikintu ca mbere dukwiye gutahura nuko kanseri y'ibere ntaho itaniye n'andi ma kanseri. Mu bisanzwe uko umubiri umuntu wese yaremwe hariho utugingo utwo bita ama cellule tugize akagingo kariko kose no kuvuga haba ibere rifise utugingo, haba ijisho rifise utugingo. Utwo tugingo rero dufise ukuntu dukura, hariho ivyo bita ama cellule, hariho ukuntu dukura. Rero haragera igihe umubiri uguhinduka
utwo tugingo duto duto tugatangura gukura ukutariko ibyo bita amaserire anormal yaratanguye gukura ukutariko duca tugwira tukagwirirana ku muvuduko ukomeye cyane ugasanga twakwiye igihimba kinini nivyo rero biza kuvamo ya ngwara bita cancer no kuvuga murabona uko umuntu agenda arakura akagingo kumbure yarafite nk'utugingo 10 muto tugingo 10 ugasanga havuyemo kamwe gakura nabi kandi ukuntu turemwe utwo tugingo tugenda turiyongera ikintu bita ngo division cellulaire uko rero tugenda turakura akagingo kakuze nabi kagenda karakura nabi kakagwirana kaba kanini niho rero biza kuvamo cancer rero cancer y'ibere nta itandukanye nandi ma cancer yose atangura kumwe no kuvugana akagingo kakuze nabi kakacaga kagwirirana hama bikaza kuvamo cancer rero no mwibere nuko bimeze kamwe mu kagingo karashobora guhindura umubiri ukaguhinduka uko nyene hama kakagwirirana kakatangura kuvamo ya cancer rero umva na cancer y'ibere nuko biba bimeze muratubwiye ingene cancer y'ibere ingene iza ingene bihinduka none kugira ngo bishike kuri urwo rugero haza iyo cancer biba vyatewe niki ikintu cyambere dukwiye gutahura nuko cancer y'ibere ku buhinga aho bugeze no musi ku bushakashatsi bwagiye burakogwa nta kintu twovuga ngo kiyitera kugira umuntu ashaka kuvuga ngo isukari nyinshi iratera diabete cancer y'ibere nta kintu gifise kiyitera nyezina tuvuga ati niyo mpamvu umuntu agifise canke kimubaye ko acagwara cancer y'ibere ariko ibintu bihari harimo bimwe mu mpamvu ivyo bita ama facteur de risque mu rurimi rw'igifaransa ni impamvu zimwe zishobora gutuma umuntu agira amahigwe mabi yo kuzogwara cancer y'ibere izo mpamvu rero ziri mu migwi itatu hariho imigwi ivyo bita ama facteur modifiable ni kuvuga ibishobora guhinduka hari ivyo bita ama facteur non modifiable bidashobora guhinduka nivyo n'umugwi wa gatatu uza kwitwa ama type dose no kuvuga uburyo canke uburyo amabere y'umuntu abakoze rero mu gice ca mbere mu bintu bita ama facteur novuga nti modifiable nukuvuga ivyo umuntu ashobora guhindura hariho ikintu ca mbere ni novuga nti ibiro nukuvuga iyo umuntu afise ibiro vyinshi mu bisanzwe murabona umuntu ni ikintu umuntu ashobora guhindura afise ibiro vyinshi ukagira sport bikagabanuka ibiro kiri mu mafacteur ashobora gutuma umuntu agwara cancer y'ibere kubera iyo umuntu avyibushe aragira ibinurenure hama rero vya binurenure biratuma hariho inkabuzo mu bisanzwe iyo umuntu ariko arakora bita estrogen na progesterone imwe mwizo nkabuzo bita estrogen iri mu bintu bituma umuntu ashobora kugwara cancer y'ibere rero ibiro iyo umuntu yagize vyinshi cyane birashobora guhingura canke bikabika ya estrogen iyo estrogen rero iyo umuntu yagiye amaze gukura canke ageze aho aca ya estrogen icibandanya ikora urumva muri vya bintu umuntu ashobora guhindura hariho kugira ibiro vyinshi hariho kunywa inzoga nyinshi n'itabi ko umuntu abandanya gwiza urugero rwo kunywa inzoga nyinshi niko ashobora kugira amahirwe mabi yo kwandura cancer y'ibere ikindi naco nukutagira ikarashishi ico bita sédentarité muri mu gifaransa nukuvuga kuba hata sport ugira kuba uguma uri umuntu uguma wicaye hahandi nyene ata exercice physique ugira nivyo bintu bitatu biri mu mafacteur bita modifiable nukuvuga ushaka guhindura hariho rero ibindi bita amafacteur non modifiable nukuvuga ikintu ca mbere ni ubutsinyanka ico bita ama menstruation canke ama règle ibishoze bivana abantu babyita mu buryo butandukanye nkuko navuze iyo umuntu ariko araja mu butsinyanka hariho inkabuzo izo bita ama hormone estrogen iri mu kintu gituma umuntu ashobora kugwara cancer y'ibere iyo nkabuzo rero iyo umuntu yagiye mu maregle akiri mutoya cyane nukuvuga azomara imyaka myinshi iyo nkabuzo iguma igaruka no kuvuga abari karagwiza amahirwe menshi yo kuzogwara cancer y'ibere ikindi naco iyo umuntu yaciye atevye nukuvuga azoba yaragize igihe kirekire ariko araba expose kwiyo nkabuzo nivyo bintu bibiri hama ikindi naco nuko icumwaka mu bisanzwe novuga nti iyo imyaka igeze kuri novuga nti iyo umuntu amaze guca amahirwe menshi yo kugwara cancer y'ibere biragaragara yuko guhera ku myaka 50 ariho cancer y'ibere itangura kugwirirana ariko biragaragara yuko mu imyaka yaheze ubona abana babigeme imyaka 20-25 bagiye baragwara cancer y'ibere bisigura yuko imyaka bishobora guhinduka ko murazi ko umubiri urahinduka kandi n'ubuhinga babandanya babukora rero urumva ica kabiri n'umwaka hariho kuja mu butinya hariho rero n'imiti hariho imiti nka bagiye abantu usanga bagira ingorane zo gusama ugasanga barabashize ku miti irimo ya nkabuzo bita estrogen kuko niyo kenshi itera amahirwe mabi yo kuzogwara cancer y'ibere rero muri ya mafacteur bita non modifiable harimo kuja mu butinyanka harimo
ku imyaka niko novuga harimo n'imiti urumva ivyo nivyo dukwiye gutahura mu ico gice hama igice ca gatatu ico bita uburyo amabere aba meze type de sein hariho abantu baba bafise amabere ivyo bita amabere afise utuvyimba vyimba twinshi hariho ico bita ama facteur génétique no kuvuga nk'ubu mu muryango waragize amahirwe yuko hariho amahirwe y'amavuga asanga mama yarayigwaye wo muvukana yarayigwaye ubufise amahirwe menshi yo kuzoyigwara nawe ivyo navyo nyene biri mu bindi bintu biza ku expose umuntu ikindi naco ni kuba waronkeje kuba warakwije hagati y'imyaka 30 gushaka kuri 35 utarigera wibaruka canke naho utarashobora konsa nkuko twagiye tubivuga yuko ya nkabuzo estrogène mu bisanzwe iyo umuntu ari karonsa amaberebere arako yindi nkabuzo yitwa prolactine ituma estrogène igabanuka rero novuga nti mu buryo bucagaguye kugira ngo ntibave bicanga abantu ko navuze ibintu byinshi ama facteur de risque ari mu buryo butatu ikintu ca mbere nuko novuga sinavuga ngo ni facteur de risque ariko ikintu ca mbere gishobora gutuma umuntu agwara cancer y'ibere nuko banza kuba uri umukenyezi canke umwigeme no kuvuga sexe féminin ariko tunabivuga yuko n'abagabo bayigwara nuko uri umukenyezi kuko abakenyezi umwe kuri 12 mu bihugu vyo muri Afrika barafise amahirwe mabi yo kuzogwara iyo cancer y'ibere hama ica kabiri ni ibintu umuntu ashobora guhindura kuri we no kuvuga ibiro vyinshi itabi kuguma wicaye utakora ikarashishi hama ibintu umugwa wa kabiri ni vya bindi umuntu adashobora guhindura no kuvuga ibijanye no kuja mu butinyanka ibijanye n'imyaka nta muntu ashobora guhagarika gukura hamwe n'ibijanye n'imiti kumbura umuntu ariko kubera ingwara agwaye ivya gatatu navyo arivyo vya nyuma ni uburyo amabere yawe ameze amabere usanga agwaragurika ugasanga mu muryango hari abayigwaye ivyo nyene biri mwo mugwi urumva niyo migwi itatu ushobora gutuma umuntu agwara cancer y'ibere muratubwiye yuko n'abagabo bashobora kuyigwara hari abariko baratwumviriza bo hava badatahura ati mbega umugabo yogira cancer y'ibere gute mu dusigurira ingene umugabo afatwa na cancer y'ibere ego abagabo barayigwara kuko nkuko muganga Tania yuvuze tugitangura nabo nyene barafise ibere itandukaniro nuko ibere ryabo ntirikura canke ntiriba developer nk'ibere ry'abakenyezi ndibuka mu haize nk'imyaka 2 ico gihe nari mu massage ahantu mu bitaro hari umugabo yaragwaye cancer y'ibere ahanyine Bujumbura yari hospitalize ari mu bitaro agwaye cancer y'ibere rero barayigwara ariko si ku rugero rumwe twavuze ko ku mukenyezi numwe ku 12 ariko abagabo numwe ku gihumbi urumva ko ari bake ariko barayigwara kuko barafise ibere naho ridakuze ritagaragara nk'iry'umukenyezi ariko nabo nyene barayifise kandi barayigwara ego mwatubwiye ku bakenyezi ahanini igitera iyo cancer mbega no ku bagabo nabo nyene nico kimwe canke bobo hari ikindi kintu bwa muganga Tani ku bagabo facteur de risque ihari gusumba izindi ni kuba warayigwaye mu muryango canke kubo mu maserero yawe utwo tunyabwingo yavuze harimwo ikintu kimwe gishobora gutera cancer y'ibere ico nico kimeze kugaragara cane ku bagabo kuko ayandi ma facteur de risque yari yavuze harimo kubona amaraso kuja mu butinyanka ama règle hariho ubunini bujanye n'ibinure bishobora kubika yankabuzo estrogène ivyo abagabo kenshi ntibibaraba ariko igihari cane iyo hariho umuntu wo mu muryango yagwaye cancer akiri muto yagwaye cancer y'ibere akiri mutoyi uvuga musi y'imyaka 35 musi y'imyaka 40 aho niho kenshi usanga ivyo bijanye bikurikirana mu muryango un facteur génétique ahari cane niho ho kugirira amakenga ego hama kugira ngo nk'umukenyezi yumve ibimenyetso biriko biramujana mu nzira kuko uzohava agira iyo cancer y'ibere mbega yumva gute yumva amerewe gute muri we cancer y'ibere bakunda kuvuga ngo irica yihoreye c'est un tueur silencieux cancer ikenshi cyo gutabana no kwimenyetso iyo umuntu arinze abibona no kenshi ibigeze kure nico gituma tugira nirihimiriza kuvyerekeye cancer y'ibere no kugira abantu bayimenye hakiri kare hari ibimenyetso rero vyinshi bitandukanye bishobora kwerekana yuko umuntu ashobora kuba agira agware cancer y'ibere hariho ikimenyetso ca mbere abantu benshi bazi hariho ikivyimba kumva ikivyimba indani mwibere ariko sico conyene hari ibindi bimenyetso nk'ukugira hakogira ico kivyimba kiri indani mwibere ushobora kugira ikivyimba gisohoka canke nk'uko ushobora kubona ikwibere ku rukuba rw'ibere hanogera ukabona ko umenga haje ahantu hariko harinjira cyo twokwita gafusete mu gifaransa ivyo biva kubera hari ibivyimba bikura bisohoka bisikurira hanze kurya n'ibikura bije indani ugasanga bikwega umubiri akaza gafusete canke ukabona imitsiranda
imitsi iranda kwibere kenshi kansere iri mu ngwara zinwa amaraso cane rero igasanga haje imitsi mishasha nk'imitsi iranda kubera itwara amaraso menshi ukabona hari imitsi kwibere ryawe canke imuko rikumakana rikamera nk'ukumenga haragaduka buri mwanya oya ivyo bimenyetso byose nko nza kwiga ko ivyo bimenyetso byose biraza rimwe na iyo kije ndihimvisubira inyuma ugasabona imuko iriko irumagana canke imuko nayo ikanogera igacokera nkuko twavuze ko kwarushobora gucokera canke ibere rigashuha rikababara canke ibere rigahindura iforoma ubundi amabere y'umukobwa ntangana ubundi amabere y'umukobwa ntangana rero ariko hari igihe wiraba ukavuga ati kabana mari ikintu cahindutse rimwe nimba ryaduze canke ryameze nk'ija ku ruhande canke ryabaye rinini kurusha irindi ikindi kimenyetso ushobora kubona urashobora kubona amazi yisesa ubundi mukobwa canke umukenzi yavyaye ashobora kubona amaberebere ariko ukabona amazi atagira ibara ani kid clair canke amaraso ava mu muko canke ibere rigahindura urukoba rukamera sinzi ko umaze kubona kujya ku rukoba rwa marinde kwa mandarine rumeze bavyita ngo umucungwe bavuga ngo aspect en peau d'orange kujya umenga rifise utuntu tw'utuburungu canke hakaza ibisebe kwibere canke akaba ari kakavyimba kari indani kanagoye no kumva mbese ukozeko ivyo bimenyetso bitandukanye ni ibimenyetso 12 dukunda kwigisha ko ivyo bimenyetso vyose ni ibimenyetso ushobora kugira niyo urwaye indwara urashobora kubigira nko twavuze ibere ko ari igihimba nk'ibindi urashobora kubigira uko warwaye infection ariko igitandukanije kuri kanseri y'ibere nuko ni ikimenyetso kiza ari gishasha kandi ntigihinduke ntikigende hari abatubwira ngo ibere kenshi ryahindutse ngo hari igihe ngo burabiza bigahinduka ngo ariko ngo vyaheze ngo ariko ikindi gihe biragaruka kenshi izo mpinduka ziba zijanye n'igihe umukobwa arimwo canke umukenyezi arimwo bijanye ariko ikimenyetso kiza ntikigende gishobora kuba ari ikingwana risanzwe umugabo egera umuganga kwegereye aheza kurabira ko atari kanseri y'ibere ikindi cyo kumenya nuko ivyo bimenyetso vyinshi ntibibabaza ushobora kubona ukagafutse nakubwiye ukabona ibere ririnjiye canke imoko ririnjiye ukumva ntiwabaye ukagira ngo nibisanzwe ariko ukazoja kubabara iyo bigeze kure rero ikimenyetso kimwe muri vyose navuze iyo umuntu akibonye banguka wegere umuganga akwegereye bimwereke kumbure ushobora gusanga ari kanseri y'ibere bayimenye kare bakuvuye kare muratubwiye ibimenyetso vyinshi mwavuze yuko mwigisha kubishika kuri 12 none mbega iyo umuntu yumvise ikimenyetso kimwe muri ivyo mwese se abafise amahirwe mabi yuko ari kanseri canke ibere rirashobora kugira iyindi ndwara nkuko umubiri wundi ushobora kugira iyindi ndwara bisanzwe mugabe ntaba ari kanseri nkuko muganga Tania yabivuze ibere ni nk'ikindi gihimba cyose ku mubiri kirafise izindi ndwara ibere naryo nyene riragwara izindi ndwara nyinshi cyane mama mumvise ibintu bavuga ngo mfise kiste ushaka kugwara igihute izindi ndwara nyinshi cyane z'ibere rero kandi nkuko muganga Tania yabivuze nuko kenshi ibimenyetso vy'ibere womenga birasa hama ku ngwara ya kanseri y'ibere mu bisanzwe nkuko andi ma kanseri yose ameze iyo umuntu agiye kwa muganga hakiri kare abafise amahirwe yuko avugwa agakira rero kenshi nkuko yavuze ati kanseri y'ibere kenshi bayita ingwara yica yihoreye nico gituma yuko abantu benshi kubera babona arakantu kaza ntikababaze bakavyirengagiza uzoja kuja kwa muganga vyararengeranye ataco baba bakigufasha rero novuga nti kanseri y'ibere iravugwa igakira mugabo bivana n'igihe bayimenyeye kugira ngo bashobore kuyivura mbashije kunganira abaganga turi kumwe bariko baratuyagira ibivyimba vyo mwibere kanseri y'ibere iri mu gitigiri nibivyimba bimeze nk'ibivyimba bishikira iyindi mubiri y'izindi ngingo z'umubiri muga nkuko bivuze ibivyimba biri ubwoko bwinshi hariho ibivyimba basanga byose biri muri terme imwe yose nibivyimba muga hariho ibivyimba bitagira ubumara nibivyimba bifise umumara nibere niko rifatwa ritanguye kugira ikivyimba donc iyo cancer hariho ama cancer abadafise ubumara adafise ubumara abari cancer iguma hajya nyene nuko bavuze ubibonye hakiri kare urashobora kugenda iguma hariya nyene iroroshe gukuramo iroroshe kuvura kandi ku mwanya atari muremure cyane muga imaze ikivyimba kimaze kuzamo ubumara ubwo bumara babwita ubumara kubera ko
utwo tugingo tumeze nabi turava mu ibere tugaca tuja mu zindi ngingo z'umubiri cyane cyane ku ngingo niho bitangurira donc urumva turava aho hantu tukideplasa duciye mu maraso duciye no mu yindi miringoti itwara amarikidi y'umubiri tukataka ibindi bihimba kandi ibyo kenshi biba kuko haje caka ivyimba gitangura naho kiba gifite novuga potentialite izo nguvu zo kugira ubumara ubwo ntibuba buraba ubumara utevye rero ingingo igenda igira za nguvu zo kugira ubumara zikaca zataka aho usanga bigoye naho ugenda kwivuza muga hamaze kuzamo bwa bumara bwamaze kuja handi ntibiba biri ngaho mwibere mu gihimba gusa bwamaze kuja handi kandi bwa mundi bwagiye handi bugenda bufise bwa bumara buca bwataka yandi mahogana urumva ko ni nkenerwa cyane kugira attention kuvyitaho cyane uri umukenyezi cyangwa uri umukobwa ukavyitaho cyane kugira ugende hakiri kare kuko urashobora kuba wibaza ko bikiri ngaho mwibere kandi vyaramaze kwideplasa ahandi ico nico nshaka kunganira nongera saba yuko abo baba ariko baratwumviriza bo bafise ibibazo bosubira kuturungikira kuri za numero 72 73 23 canke 62 24 tubibutsa yuko turi mu kiganiro mvura two tuganira kuri kanseri ifatira mwibere ego mwatubwiye ibimenyetso na muganga Claire kubunganira mbega nk'umukenyezi yo kwitwararika kumviriza gute ibere giwe kata kibazo coba gihari ikintu ni kibazo ciza cyane kandi ni naco nyamukuru twebwe dushimikira kuko ni vyiza nkuko bakunda kuvuga ngo vaut mieux prévenir que guérir kuko nkuko mwumvise yuko iyo ngwara ari ingwara yitekerereje yihoreye zoza gukanguka yamaze kurenga n'ibindi bihimba nkuko muganga Claire yaje kubivuga hariho ikintu kimwe mu bintu dukorera ko tuvuga nko gukingira canke prévention ni ikintu bita autopalpation no kuvuga kwiyumviriza mwibere rero ico gikorwa ni gikorwa umukenyezi wese atari umukenyezi gusa ariko twebwe mushiramwe wacu turahimiriza nabigeme kuva ku myaka 20 gutangura kwiyumviriza kuko nkuko twavuze tuti ibere muganga atani yatubwiye ko ririmo utugingo twinshi utize kwiyumviriza ngo umenyere ukuntu ibere ryawe riforomye hakiri kare bizokugora kumenya iyo hajemo ikintu gishasha kitahoramwo rero twebwe turahimiriza cyane abakenyezi kwiyumviriza kwigobere hama bikorwa ryari nkuko twabivuze twebwe turahera no kubana abigeme ku myaka 20 iyo batanguye kuja mu butinyanka kugira ngo nabo nyene batanguye kwiyumviriza hama no kuduga ariko na cyane turahimiriza abakenyezi nkuko twabivuze kenshi abakenyezi hari umunyanyi ku murongo aragiye ego abakenyezi bamaze gutangura kugera mu myaka yo guca abo bobo turabahagara ko cyane gose kuko ivyigwa birerekana yuko nibo iyo ngwara ibangamira cyane kurusha abandi rero ico gikorwa ryari turahanura yuko iyo umukenyezi canke umwigeme ari mu butinyanka muramaze kubona yuko hari ibimenyetso biza ibere rikavyimba rikababara ukamenga ririmo utuntu indani turabahimiriza yuko ibere bataryumviriza mwico gihe batumviriza mwico gihe ibere katwumviriza mu mwanya ku murongo allo oui allo ndabumva tuko tuganira nande Trezor mu ngagara inde Trezor mu ngagara ego bakanda babaze iyo umuntu agwaye nk'iyo ngwara amaze afite nk'imyaka nka 30 akayimara akaba yibonye amaze nk'ukwezi amaze akayibona haci ukwezi yego atiye nk'ukwezi ariko yo bimaze nyene nk'amezi nk'abiri babivuga gake bari ngaha kugira ngo bakwishure bacanditse ikibazo cawe ndabaramukije
yagiye ku murongo ntaco ashaka kumwishura. Ega yarabajije ati mbega iyo iyo ngwara bayibonye imaze amezi abiri mbega irabasha kwivura igakira nk'uko twari twabivuze kanseri y'ibere twavuze yuko yihoreye rero ubundi akavyimba kugira ukuntu twavuze ko kanseri ihera mu kanyabwingo kamwe kugira akavyimba umuntu azoshobore kukumva niyo agakozeko kaba kari nk'utunyabwingo hafi ibihumbi 10 numva ko tuba twamaze kuba twinshi rero biragoye kumenya ngo iyo bayibonye ngo yatanguye ejo canke hirya y'ejo canke umaze amezi abiri kuko utwo tunyabugingo dushobora kuba tumaze umwaka canke imyaka 2 kugira karinde kagira ngo akora gahera gatangura ari kamwe tukagenda turagwira rero kuvuga ngo kenshi bimaze amezi abiri ahubwo wovuga ati haheze amezi abiri ndavyumvise yamara ibimenyetso yamara ryari yatanguye ntawe bimenya kandi uko kanseri y'ibere igenda irakura mu mubiri w'umuntu birisa nubwo tuko tukwa kanseri y'ibere na kanseri y'ibere ubwazo ziri ubwoko bwinshi bivanye nuko wowe yaguteye rero uko igenda irakura mu mubiri w'umuntu ryari mara uko izozi ikaze bigenda biratandukanye bivana n'umuntu kandi bivana n'ubwoko bwa kanseri bwamufasha undi munywanyi ku murongo allo aka telefone kamugoye nibaza yuko yumvise inyishu kibazo umuhaye twari ko tuvuga ingene umuntu ingene umukenyezi umugigeme yo kwiyumviritsa nivyo wari kuri dusigurira ego murakoze cyane gatoya nashaka kugira ngo nunganire muganga Tania ko byaraje kushaka Trésor nuko kumbure nimba uwo muntu yoba ari umuntu nkeka yoba yarakumvisa ko kavyimba no muhanura yuko kwegera abaganga kuko iyo umuntu agiye kwa muganga barafise ububasha bwo kumupima bakamubwira iyo kanseri igeze hari uwundi munywanyi ku murongo Allo ni kuri radio Kazoza FM mu kiganiro mvura allo mwaramutse allo turabumva mwaramutse neza ego mwari mufite ikibazo ego nitubumva neza allo nitubumva neza allo umurongo wamugoye urashobora kwandika ka message nta kibazo canke gahagararano rezo ifata neza mugatukiri ku vyo bariko baratubaza ari wanditse ngo bite mu kiganiro mvura ngo hariho ngo abagabo usanga bafise amabere manini ngo none ngo boba bagwaye yo kanseri ngo canke hoba ngo hari ingwara kugira umugabo agere amabere manini amabere manini nkuko nabivuze uko ibere riteye nanavuze ko ibere ririmo udusaho tubika amaberebere hariho ibinure hariho ni ubundi mubiri ujejwe gushikikira utwo dusaho rero ku bagabo ntiduheza ngo dukure ahubwo ibisigaye biba birimo abari ibinure n'uwo mubiri usanzwe rero bwe no kuvyibuha nkuko ushobora kuvyibuha ahandi nkuko ibinure bija ku bindi bihimba by'umubiri naho ni ibinure birashobora kuja kugikiriza donc mabere abari ibinure kujya ntavyibuha bisanzwe ntibihuri bijanye na kanseri kandi bihora bishika bijanye no ku nkabuzo kuko buri wese ingingo z'umubiri zishura ntizifise ukureagisa ku nkabuzo z'umubiri co kimwe hariho abagabo rero bafise utugingo twabo two mu mabere twishura izo nkabuzo novuga cyane kurusha uko vyari bitegerezwa ni babandi naho batavyibushe cyane ubona umengo afise amabere manini ariko si ukuvuga yuko ngo harimo ingwara oya birashika birashika mabende y'abakavyibuha hari uwundi atwandikiye avuga ngo ndabaramukije cyane ndi Tarsis nashaka kubaza nk'umugabo birashika akumva mwibere harimo akantu kakabuye kandi kakamubabaza mbe ishobora kuba ari iyo ndwara
Ico novuga nuko twavuze yuko ibere ntirigwara kanseri y'ibere gusa iri tuko turavuga no munsi kandi twavuze yuko abagabo barafise ibere naho ritakura canke ngo ringane nk'iyumukenyezi nabo nyene barafise ibere bisigura yuko ingwara iyo ari yose ifata ibere nabo nyene bashaka kwigwara twavuze utuvyimba igihute izo ngwara zose bashaka kuzigwara ibimenyetso vyi kanseri y'ibere twabivuze n'ivyo akantu kose kaje mu ibere ntibisigura kanseri y'ibere yego mugabo yo kwegera muganga ni vyiza cane gose ategeza kwegera muganga kugira ngo amubaza mukora amakenga hari undi yanditse ngo murakoze cyane ku kiganiro ciza nagira mbaze muganga hari gihe haza akantu ngo karavyimbye amaja mu kwaha ariko bamwe bavuga ko ari amaberebere igihe wonsa nivyo mu ibere hariho hari ibindi bintu bita amasumbi impande y'amabere hari ibyo tuvuga amasumbi ariyo bita amanuel lymphatique amanuel lymphatique ni utuntu dukoze utwo mu mubiri tuje gukuramo ubucafu utwo rero turashobora kuvyimba iyo wagwaye nimba ari infection canke iyo hariko harakuramo ubucafu gasanga ni ibintu biza bigahera utwo rero utwo tuganglion turi no mu bintu bivyimba iyo haje amaberebere iyo haje amabere amutwa tuglande mamya ko navuze ko ibere shaka gushika mu kwaje bashaka kuvyimba rero gasanga amagrongio yaje iyo harwaye kanseri y'ibere ikintu dukunda guhanura nuko iyo umvise akavyimba kaje ni bishasha kandi ntikagenda wo kugera umuganga kurabira ati mbega ni kavyimbye kubera infection canke kavyimbye kubera ibere kanseri y'ibere hama agaheza kubwira ko kwifata ubundi nawe yatwandikiye ngo amahoro mumeze neza nitwanda yishimiye Claude nashaka kubabaza mumbwire kungene umuhungu yoshobora kumenya yuko agwaye cancer ya prostate wongira ngo tuzogira ikiganiro kuri iyo ngwara ubundi ngo bite James akabulu mwibere ndakamaranye imyaka 2 ariko naragiye kwivuza baca bambwira ngo nta na kimwe ngo ntabwo ari ingwara mbega ngomubwira iki nawe muzo twe twigisha hariho kumenya ukuntu ibintu bikurikirana mbega iyo numvise akantu kavyimba nuko akantu kakavyimba nuko riki ikintu cambere iyo umvise ko ufise akantu kakavyimba ikintu cambere ukora ni kuja kwa muganga umuganga agaheza akumviriza akumva ko harimo akavyimba iyo basanzemo akavyimba bashaka gutuma ibindi bipimo bijanye no gufotora nubwo bakaraba indani bakoresheje ivyuma bifotora indani mu mubiri ivyo navyo ni nka mammographie ni ifoto ni icuma gifata foto y'ibere canke ecography bivanye n'uburyo umuganga abona vyoboneka gusumba ecography nabo bakoresha gasonde nko abantu bashaze ecography bakakurabira canke mu bindi gihe bikenewe ibindi buhinga nka scanner ivyo rero bamaze gufotora bakabona ko akavyimba koko ako bumvise n'intoke n'ifoto ikabona kandi kavuga ati gatumbereye ngaha igikowa gikurikira hariho ikindi gipimo baca bakora gikurikira bita biopsy iyo biopsy naho bagafata bagatora akamanyu gato cane kico gihimba bagakuramo ubunyabugingo bukeyi bakabutwara muri laboratoire aho barabira mu cuma bakarabira mu cuma kugira barabe ko twatunyabugingo mbega ni kanseri canke n'akavyimba gasanzwe yavuze ngo ivyimba bitagira umara ni ca kivyimba gisanzwe kitagira umara canke ni kivyimba kirimo kanseri y'ibere ubwo buryo rero bakurikirana kugira bamenye icagwaye rero no muhanura nuko iyo wivuje ukabona ikivyimba hari gihe umuganga abona ko akavyimba gashobora gutara n'imisi ugezemo mu kwezi rero uyo ubonye impinduka yose iza ntigende no gusubira kuri wa muganga nyene ukamubwira ati kakavyimba gahunda niwe aheza aca kubwira ivyo bica bikurikira nibyo vyiza hako umuntu ashobora kwicara muhira arindiriye kuraba ibizohava biza mu nyuma hari undi yanditse nashaka bite ndi Cynthia nashaka ndababaze nkajya umukobwa agiye mu butinyanka agira ajeyo akaribwa navyo biva kuki birafitaniye isano n'amabere aribwa hehe nta prestige igihimba kuko hariho kuri bya bindi yavuga vy'inkabuzo kandi yavuze ko bikora kwibere bijanye nibihe umukobwa bashitse ko biranye naribwa ku mabere hariho abaribwa amabere bakumva ko amabere ari sensible naho yegereje ko amaboko akumva kababara nabandi baribwe pfu mu gitereko urumva nimba ari ku mabere ivyo birashika biba bijanye n'igihe abarimo ego harundi yanditse ndabaramukije ni mugisha nashaka mbaze iyo umukenyezi afise inda hakaza amaberebere
asa nka jaune yoba agwaye iyo ndwara hama inyuganizo hari abatinya kwipimisha ngo babace ibere. Ego, ni ikibazo cyiza cyane kandi gitera amakenga abakenyezi benshi. Mu busanzwe nk'uko twavuze abakenyezi tugizwe n'ibihe kuntu twaremwe, turagira ibihe bivanye na za nkabuzo nk'uko muganga ahejeje kubivuga Tania, nuko tufise inkabuzo nyinshi. Iyo turi mu bihe by'ubutinya nka mu kwezi turaja muri za nkabuzo zigatuma umubiri wacu uhinduka. Iyo turi imbere hariho n'ivyo bita amasinye prémenstruel, umuntu ataraja mu kwezi imbere y'imisi 5 ugasanga amabere arababara, ugakora kukumva arababara. Rero iyo umukenyezi afise imbanyi hama akagira twatuzi babona, ivyo ni ibintu bisanzwe cyane ku mukenyezi yibungenze na cyane iyo ari karegereza mu gice ca nyuma cyo kwibaruka, kuko abari kayitegura kuzokonsa. Hari inkabuzo bita prolactine iza iyo umukenyezi kuko niyituma haza amaberebere aza, rero ibiriko iritegurira gutangura konsa umwana. Ivyo ni ibintu bisanzwe nkuko muganga Tani yabivuze. Kanseri y'ibere ni shakimenyetso kiza hama ntikikuveko kandi ni ikintu gishasha kitahora, kuko urumva nk'uwo mukenyezi abona utuberebere mwibere ariko aritegurira konsa. Novuga nti ivyo bimenyetso vya kanseri ni ibimenyetso biza hama ntibigende. Hanyuma ikindi naco ngo mbega ko benshi batinya kwipimisha ko raca bakatibere. Twavuze yuko mu gihugu cacu c'u Burundi uburyo bwo kuvura kanseri y'ibere burahari, kandi hari uburyo butandukanye. Iyo kanseri kiri hafi hari igihe bakavura kakavyimba nyene bakakavuriraho kagakira. Hari ivyo bita chimiothérapie, hari ivyo bita radiothérapie, ni mishwarara baguteramo kagakira. Iyo kumbure yamaze gukwira ku kibanza atari gitoya c'ibere, hari igihe bakuramwo mw'iryo bere nyene, canke hari n'igihe bishika ibere bakarica. Kuko nivyo dukunda guhimiza tubabwira tuti wopfuma usigara urarera abana bawe atabera ufise, hako iyo ngwara uyigumana ukazosanga yarakuye hose, ko nkuko muganga yabivuze iyo ngwara batakuvuye ikiri hafi ntiguma mw'iryo bere gusa ariko iratembera n'ahandi. Rero urumva ntivyo batera makenga kuko bifise ukuntu ivuga bivanye n'ahigeze. Ego, imbere yuko dusa n'abari mu kurangiza ku bijanye n'ibibazo, wobwira bariko baratwumviriza mbega iyo ngwara igenda irakura gute mu mubiri w'umuntu, iravugwa, irakira, mbega ni ryari bishika bakavuga ati harageze ko duca ibere umuntu? Kanseri y'ibere iyo bamaze kubona yuko koko ufise kanseri y'ibere baraheza bakavuga ati mbega igeze ku rugero ruhe. Hariho urugero rwa mbere, rwa kabiri, rwa gatatu, rwa kane. Urugero rwa mbere rutoyi na kanseri kiri ntoyi cane kandi itaraba nini mw'ibere kandi itahiraje. Iyo rero ni nagake usanga umuntu babimenye kuba kuri abantu kenshi usanga batipimishije, kenshi basanga aramaze kurenga ngaho. Ariko iyo ugiye urisuzuma kare cyangwa ukipimisha kare urashobora kumenyekana ko urugezo gutoya. Urugezo rwa nyuma n'urugezo rwa kane ni kanseri imaze kukura ikaba nini mw'ibere, byatumaze no gutandukira n'ibindi bihimba. Aho niho usanga bigorana kuvura. Ariko uko biri kose iyo bamaze gutora ko ari kanseri y'ibere nkuko babivuze, hariho uburyo bwinshi bayivura ino. Hariho abagira amahirwe bagakira bivanye nuko bayitoye kare cyane. Ariko niyo idakira hariho uburyo bashobora kuvura ukayirambana. Ico ni ikintu gihambaye gutahura, kuko hariho abayironka bakiri batoya ugasanga kubera kutamenya kutamenya aho wivuriza, kutamenya uko wigenza, ugasanga icimuhitana n'ingoga. Ariko iyo utahuye yuko nibyo urafise iyo kanseri y'ibere, ariko ukashobora gushikira abaganga bivura kare bakakwiganira uko ushobora kwifata, uko bashobora kuvura, urashobora gusanga iyo kanseri urayirambanye kandi ntigusinzikaje cane. Ico twita ngo amélioration de la qualité de vie. Kuko iyo bayimenye ugasanga nko mu bihugu biteye imbere bavuga ko iyo kanseri yamenye igerageza ku rugezo rwa mbere canke rwa kabiri haize imyaka 5, benshi baba itarabihitana. Cyo ugasanga niyo yamenye ku rugezo rwa 5 canke rwa 4, inyuma y'imyaka 5 umurwayi aracariho baragendana nayo. Rero ni vyiza yuko iyo bakubwiye ko ufise kanseri y'ibere abaganga bagaheza bakakubwira uko uri byifate, nimba bashobora kwivura igakira canke bashobora kuguherekeza ugasanga urayirambanye n'ubwo wifise. Ego, murakoze cyane. Ndumva turiko turaganira byinshi kandi bifasha. Abatumire bacu n'abatumire bari
mwishirahamwe uzima akaba ari ishirahamwe rihimiriza abantu ku bintu bijanye n'amagara y'abantu kandi bakaba bafise no mu migambi yabo imigambi yo guhimiriza ibijanye n'iyi kanseri y'ibere mu tubwira mu ncamake uzima niki uko batubaza ibibazo byinshi hariho ibintu bakeneye kumenya mu tubwira mu platform mukorera ko nimba mufise muri réseaux sociaux ama platform mwa mufise mukayatubwira hanyuma cyane muri ko hafise abantu bafise ibibazo bikeneye ko hagira abantu babakurikirana babaha inkuru z'ukuri zingene bokurikiranwa n'ingene bisabwe yuko bakurikirana hakiri kare kugira baronke amahigwe mugerageze mu bitubwire mu ncamake kugira nabo bafise ibibazo baze kuronka aho babashikira ishirahamwe uzima ni ishirahamwe rigizwe n'abaganga ryatanguye haheze imyaka 5 bikorwa vyacu rero ishingiro yacu nyamukuru ni guteza imbere amagara y'abantu twika promotion de la santé tukabigira mu bisata bitandukanye kimwe mu bisata dukorera ko ni education pour la santé kwigisha ivyerekeye amagara meza nkuko turiko twigisha ivyerekeye kanseri y'ibere tunashaka kuvuga rero twe kanseri y'ibere ntituyigisha mu kwezi kw'icumi gusa October Rose ariko tuyigisha umwaka wose twatwabitanguye kuva mu 2019 uyu akaba ari umwaka wa 4 turiko twigisha kuvyerekeye kanseri y'ibere tuvyigisha umwaka wose turabasha kudusanga ku marezo sociaux ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook muradusanga ku izina rya Uzima kuri Instagram kuri Uzima Association kuri Twitter Uzima Association turafise na numero mushobora kudutorako ariyo 71 54 ubusa ubusa ndasubiramwo 71 54 ubusa ubusa murashobora kudutora kuri ugututelefone canke kuri WhatsApp rero umwaka wose murashobora kuturondera tugashobora kuza tukabigisha kuvyerekeye kanseri y'ibere ariko ukwezi kw'icumi koko n'ukwezi twiharije aho tugerageza tukagira ibikorwa bishobotse buri munsi wo mu kwezi kugira ngo abantu bashoboka bayimenye kumbure hariho bishobora gukiza ubuzima yego murakoze cyane nizere ko batwumviriza izo nimero bazifashe kandi ibibazo byanyu ni byinshi no kubegera bakabafasha hari ibindi bibazo dufise hari ubundi yavuze ngo ndabaramukije kandi nashaka mbaze none umukenyezi ayigwaye mu gihe yonsa umwana ntashobora kuyandura nibaza nkeka kumbure ko yabajije ikibazo ko badashobora kuyandukiza umwana ashobore kuyandura oya kanseri ni ingwara mu bisanzwe itandukira ni ingwara itandukira hama nkuko nabivuze nuko kenshi mu bintu muri ama facteur twavuga muri bya bintu bituma iyo ufise umuvyeyi wa hafi yayigwaye ubufise amahirwe yo kuzoyigwara ariko naho atari amahirwe ari kwijana ariko ubufise amahirwe yo kuzoyigwara mugabo singwara yandukira singwara umuvyeyi iyo ashaka konsa nka kujya bavuga ngo sida ngo irandukira ngo biciye mwibi nibi ariko oya kanseri yibe singwara yandukira namba umwanya ku murongo ego allo bagira tubashimire ku kiganiro mu duhaye nambe murakoze namwe gucumviriza ego no kuri Imana bahuzi twese ego murakoze warufise akabazo uwo mugwanyi yagira dutera ingoga murabona ko abantu bo muri Uzima batuzaniye amakuru meza cyane hari undi yabajije ibibazo byayo ni byinshi ndabaramukije ndi Ernest nashaka mumbwire uko umuntu yo kwikingira kanseri mu gihe mu muryango avukamwo benshi bagiye baragwara kanseri ku bwinshi ego ni kibazo ciza mbere kumbona ncimbandanya na bimwe niko ndavuga byinge n'umuntu yikingira kuko ni naco kintu gikomeye cyane gose twebwe dukorera ko muri Uzima no kumenya kwiyumviriza mu bisanzwe iyo umuntu yagize amahirwe novuga nta mahirwe mabi kubona mu muryango ihari nuko umuntu wese w'igitsina gore ari mu muryango akwiye kumenya kuza ariyumviriza kuko urumva amahirwe yiwe yo kuzoyigwara ntangana n'ayabandi atanumwe yigoye mu muryango rero icambere no kumenya kwiyumviriza biyumviriza gute biyumviriza ryari mu bisanzwe ku vyigwa vyagiye birakorwa birerekana ko umuntu harura iminsi hagati y'imisi 4 n'5 avuye mu kwezi kubera iki iyo umuntu ari mu kwezi amabere aravyimba akababara iyo ugiye kwiyumviriza mu ico gihe ushaka gusanga uriko uratora ibitari ivyo niko novuga rero umuntu arafata hagati y'imisi 4 n'5 mu kwiyumviriza biyumviriza gute
twabwiye yuko ibere mu bisanzwe siki tubona gusa ibere no mu kwaha riratangurirayo mu kwiyumviriza rero umuntu yumviriza arondera kakavyimba nkuko twabivuze na kavyimba kaba katababaza cyambere ntikababaza kandi novuga ntikari mobile ni kuvuga ntikanyiganga ntikava ahantu hari utuvyimba mwibere iyo wiyumvirije umva umenga karafyirutse karagiye rero nakavyimba kaba kari hamwe katababaza hama mu kwiyumviriza ugira utangurira mu kwaha ugendura uragira utuzingi duto duto ukoresha intoke zitatu kumbura abantu basanzwe bakurikira novuga imbuga ngurukana bumenyi za uzima turashiraho ibicapo vyerekana ingene umuntu yumviriza ariko umuntu agenda ariyumviriza buke buke ukazungura ibere ryose ukumviza ko kakabuye atakarimo hama rero urumva ivyo nivyo ku bakenyezi n'abigeme bakija mu butinyanka twavuze ko abagabo bayigwara twavuze ko n'abakenyezi bamaze guca bayigwara ko ntibaba bagiharo ya minsi 4-5 bavuye mu butinyanka ico tubigisha nuko baratora itariki imwe mu kwezi biyumviriza buri kwezi mu bisanzwe nk'umuntu ashaka kuvuga ati jewe itariki 15 buri kwezi nzokwama niyumviriza rero abagabo niko tubigisha nk'umugabo usanga hariho abantu bagiye barayigwara mu muryango ati uratora itariki imwe mu kwezi yo kwiyumviririzamwo ko atakabuye ko bakarimo hama tubibutse yuko akantu kose kozamo na cyane ko uwo muntu mu muryango bagiye barayigwara ni byiza ko yica yegera abaganga akabuye kose yo kumva mu ibere hari n'undi yanditse ngo ndababaze nko kwikingira oya ni ndi Desire mani kuwintwereka hama iyo umuhungu agoye ngwara akira gute barayibaga canke bamuha imiti biravana uko twavuze ko ari ubungabune bwo kuvura kanseri y'ibere twavuze kubagwa bagakuramwo ibere cyangwa bagakuramwo aho nyine hagwaye hariho imiti ifatiye ku nkabuzo nkuko twavuze ko hariho amakanseri ategwa n'inkabuzo hari izindi nkabuzo bashobora kuguha ihindukiza iyo ngwara hariho ibyo bita hormonotherapy ni ukuvuga imiti ifatiye ku nkabuzo hariho chimiotherapy ani imiti bagutera mu mitsi ifise ububasha bwo guturira kanseri hariho n'imishwarara radiotherapy rero nubwo ubura umugabo uyigoye kanseri y'ibere umuganga ni waheza akaraba ati mbega muri ubwo buryo butandukanye nibuhe bukwiranye n'ingwara yawe kanseri yawe kandi bivanye n'ahigeze ego nibaze yuko bose bari bararonka inyishu mbega imbere yuko turangiza ikiganiro cacu mwohimiriza gute abantu kwirinda iyo ngwara haba ku mukenyezi ku migeme ku mugabo ku musore ihimiriza rya mbere twokora nuko turakwiye gutahura yuko uri kuraraba ibitigiri no mu Burundi turimwo biraboneka yuko kanseri y'ibere iriko iraduga iri kurica ikirahitana abantu benshi iri ku murindi munini yego ugeranije n'ivyigwa kuko nk'icigwa dufise ca hafi n'ico mu 2018 cerekana yuko abakenyezi barenga 600 bagwaye ingwara ya kanseri y'ibere mu Burundi kandi ibice birenga 50% yabahitanye urumva ico n'igitigiri kinini cyane rero icambere nuko twavuze ko muri vya bintu muri bimwe bituma umuntu agwara kanseri y'ibere hari bishobora guhinduka kugabanya ibiro itabi inzoga kuguma umuntu atagira ikarashishi hari ibintu bishobora guhinduka umuntu agerageze abihindure canke abigabanye kugira ngo agabanye amahirwe mabi yo kuzogwara iyo ngwara ico ni cambere ica kabiri naco turahimiriza umuntu kwiyumviriza buri kwezi kuko niwo muti novuga nti niwo muti mu bihugu nk'ibi byacu bikiriko biratera imbere byitwa ko ari ibihugu biri en voie de développement niwo muti ubonyene dufise niyo cyo kigwanishwa twebwe dukoresha mbere no muri uzima kumenya kwiyumviriza ko twabivuze yuko iyo umuntu yiyumvirije akaja kwa muganga bakabitora kirikari amahirwe yo gukira arababa ibice 100%. Rero urumva ni ivyo bintu bibiri tuvuga ibintu ushobora guhindura muri ama facteur de risque tubihindure tushiremo ingufu tubihindure ica kabiri tumenye kwiyumviriza buri kwezi kugira ngo niyo ngwara naho yoza umuntu ayimenya hakirikare igishobora kuvugwa. Murakoze cyane. Ico ndashaka kongera ko nuko muri iyo ngwara ya kanseri y'ibere n'izindi ngwara za kanseri iyo umuntu bamaze kwimutora abatanguye urugendo rutari ruto urugendo rurerure abagenewe gufatwa mu mugongo n'ababanyi n'abavukanyi abakeneye soutien umuntu agwaye kanseri ntibisigura ko apfuye kuko zirakira ariko urugendo bagiye bamuto nuko guma yivuza n'ama etape menshi abo bantu n'abantu baba bakeneye bagashigikirwa bakabakompanye kandi bakamenya
igipimo kimwe gusa bakugirira urabona n'umuganga ibipimo biba byinshi nibisanzwe ni mu kuvugwa iyo ibipimo biba byinshi abantu bumve ko ari bisanzwe si umwanya baba ariko baragutesha ariko uko ukabikora ubufi yo kuzo umuti niyo kanseri urwaye bica vya diagnostic novuga donc novuga iyo nivyo nimba uzobona cyana muzoza itagusinzikaje itakubujije icuko ego kinco nashaka guhimiriza abantu benshi bariko barivuza kenshi bipfira ngaho muko babona yuko ivyo bipimo ngo vyabaye vyinshi akibaza yuko bariko bamutesha mu mwanya akabona agatangura umuti wa mbere hageze no kumuha umuti haheze nk'amezi abiri kamuga ati turavye ibipimo ingene bimeze kuri uno muti reka twongere yuko canke tuhindure canke tugabanye dozi tuyongereze akaguma yibaza yuko abaganga baba bariko baramufenta oyaye la science niko imeze uri kurivuza cancer baradapta baguma bagira urugero tigwa ibipimo ego wari yabajije yuko hariho ahantu baba bayipimira iyo kanseri hariho ibipimo hariho n'imiti nuko tutari twasomye ubutumwa bwiwe icambere cyo nko twavuze ikintu cambere no kuza uripima iminsi yose ivyo buri muntu wese atangura bikore hama iyo wumvise hari ikivyimbo fise canke guhera ku myaka abafise guhera ku myaka 50 kuduga canke iyo wabonye ufise amahisque menshi nkuko mwaregize mu miryango egera umuganga akwegereye umuganga ari hafi yawe kwegereye yego aze arakumviririza iyo nawe yumvise ko hari ikintu kitameze neza twavuze ko igipimo gice gikurikira ari imwe bafotora ecography ziri mu bitaro byinshi bihari Bujumbura hariho n'ikindi nico bita mammographie kirahari ngaha ibujumbura aho bashobora gufata iyo foto y'ibere hama n'ibindi bipimo umuganga agutuma birahari byinshi bashobora gupima kanseri y'ibere na cake twavuga biopsy nga kimwe baraba utwo tunyabwingo bagatora utunyabwingo bageza karakora kanseri cyangwa atari kanseri nino birakogwa yego n'imiti irahari yego nino baravura kanseri bagashobora kuvura ngaha byo birahambaye kugira umuntu abimenye yuko iko bikurikirana kandi ngo ntave asesagura uburyo bwose afise ava hamwe aja ahandi ndabashimire cyane twagiranye ikiganiro kiryoshe yego abatubiri bacu mwakoze cyane ndabashimire tubaze ko muzogaruka hanyu yego ni mwadutumira tuzogaruka cyane muganga Claire ndagushimiye nawe twamana ngaha mu kiganiro mvura yego ndabashimiye rero mwebwe mwese mwadukurikiranye ni kuri zino manuro z'abaganga tugarukirije ko ikiganiro cacu cuno munsi kiganiro mvura Toko tuganira kuri kanseri ifatira mwibere nibaza yuko mwahakuye byinshi ubumenyi byinshi n'umuco ku bibazo byose mwari mufise mwakoze rero kudutega abiri mwari kumwe na Lorita vya Chitegete nije nakunda kibashikiriza naho ubutaha Kazoza FM, be your own boss.